duhimbaze kandi dushime Imana yacu kubw'ubuntu bwayo ubwo iduha buri munsi. Ntidukoranira hano kubw'umugenzo, turabisubiramwo iminsi yose, ariko hari ikintu muri twebwe kidusunikira kuza imbere yiwe, tukagumana nawe imbere yiwe, mbere tugahezagirwa nawe. Kandi ni kubw'ico rero dushimira umwami wacu. Je misi yose ndamushimira ko aba yanyemereye konza, nkashobora kuba numenya nkamwegera, atari gusa ko yabinyemereye, ariko yampaye n'uburyo bwo kuza imbere yiwe nk'uko nyene mbandi. Kandi turazi yuko umwami Imana yacu ni Imana y'inyembabazi kandi igira ikigongwe. Imana iturungura ikatujana dushikana mukuri kose, kumbure ntibiramera nkaho ariko biri kuri umwe canke uyundi, ariko turabizi yuko umwami ni Imana yizigirwa kandi ihagarara ku byo yavuze mw'ijambo ryayo. Ni umwizigirwa kubifatanya nayo bakayikurikira. Rero Imana itugira ubuntu, tukagira intege zo kuyikurikira, tukayikurikira kubwo bubasha bwiwe no kuzuka kwiwe. Nashaka kumbure gusomba igice ca 23 cyo muri Yosuwa. Haranditse hano muri Yosuwa 23 murongo wa mbere: hashize igihe kirekire Uhoraho ahaye Abisirayeli impore, abakijije abasi babo bose bari babakikije, kandi Yosuwa yarashaje ageze mu zabukuru. Yosuwa ahamagaza Abisirayeli bose, abashingantahe babo n'abakuru n'abacamanza babo n'abagabisha b'ingabo, arababarira ati, raba ndashaje ngeze mu zabukuru. 3 kandi mwabonye ibyo Uhoraho yagiriye ayo mahanga yose ku bwanyu, kuko Uhoraho Imana yanyu ari we yagenda abagwanira. 4 none raba amahanga agisigaye hamwe n'amahanga yose naranduye, nabahesheje ubupfindo ibihugu byabo ngo bibe amashamvu y'imiryango yanyu, uhereye kuri Yorodani ugashitsa ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba. 5 kandi Uhoraho Imana yanyu azobakinagiza imbere yanyu, abirukane babave imbere, muheze mubone kwegukira igihugu cabo nk'uko Uhoraho Imana yanyu yababwiye. 6 nuko rero nimugumye imitima, mushikame, mubone kwitondera no gushitsa ibyanditswe byose mu gitabo cy'ibyagezwe bya Mose, kugira ngo ntimukikamire iburyo canke ibumoso ngo mubiveko. 7 mukifatanya nayo mahanga agisigaye muri mwebwe, canke ngo mushire mu kanwa amazina y'imana zabo, canke ngo muzirahire, canke ngo muzisabe, canke ngo muzunamire. 8 ariko muze mwifatanye akaramata n'Uhoraho Imana yanyu nk'uko mwakoze kugeza ubu. 9 kuko Uhoraho yirukanye imbere yanyu amahanga ahambaye afise amagara, ariko mwebwe nta muntu n'umwe yigeze kubahagarara imbere gushitsa ubu. Ariko umwe muri mwebwe akinagiza abantu igihumbi, kuko Uhoraho Imana yanyu ari we abagwanira nk'uko yababwiye. 11 mugire umwete cyane
wo kubera amaso ubugingo bwanyu kugira ngo mukunde oraho Imana yanyu. Umurongo wa 12, ariko nimwahirahira mukaraba ijya mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwebwe mugashingirana nabo, mukabira abageni babo nabo bakabira abanyu. Umurongo wa 13, mumenye rwose yuko oraho Imana yanyu atazosubira kwirukana ayo mahanga ngo ayabakure imbere, ariko bazobabera ururiba n'umutego, babere nk'ikimoko kibakubita mu mbavu, nk'amahwa abahanda mu maso, kugeza aho muzorandukira mugashira muri iki gihugu ciza oraho Imana yanyu yabahaye. Umurongo wa 14, raba ubu ngiye kugenda nk'uko abandi bose bagenda, namwe mu mitima yanyu no mu byumviro byanyu murazi neza mwese yuko atakintu na kimwe mu byiza y'umugisha byose oraho Imana yanyu yabasezeraniye kitashitse. Byose byarasohoye. Nta kintu na kimwe muri ibyo kitashitse. Umurongo wa 15, kuko ibyiza byose oraho Imana yanyu yabasezeraniye byashitse, uko niko uhoraho azobashitsa kw'ibyago byose yababuriye, kugeza aho azobaherengetereza mugashira muri iki gihugu ciza mwahawe n'uhoraho Imana yanyu. Umurongo wa 16, nimwaca mu isezerano ryiwe yabasezeraniye mukaja gusaba izindi mana mukazunamira, uburake bw'uhoraho buzoca bubaziringira, muranduke bidatevye mushire mu gihugu ciza yabahaye. Gushitsa hano iri jambo ry'igiciro kandi bwiza, turabizi yuko turazi ijambo ry'Imana ryo twahawe n'amasezerano yahawe ubwoko bw'Abisirayeli, ubwoko bwatoranijwe bwacagugwa ngo bube ishamvu yiwe, nk'uko duhejeje kubyumva, duhejeje no kubisoma. Umwami yashizeho ibisabwa kugira ngo bamukurikire, bamukorere, ngo bamusenge we wenyine, ngo bamuzanire ibyari muri bo byose. Yababwiye ko ari n'ibyangombwa ko babikora, kandi ntihari kuri abo gusa ariko no kuri twebwe natwe nk'uko twabyumvise ejo. Iyi ntumwa Pawulo canke nkemu w'Imana yaranditse canke yarandikishije biciye mu ntumwa Pawulo yuko dutegerezwa kubihagarara ko duguhagarara ku byanditswe byera canke ku nyigisho y'ukuri, ku byo Imana yaduhaye, iby'Imana byose yadushikirije. Imana idufashe. Twumvise kandi twasomye hano uburyo ubwo ari bwo ngene mpemu w'Imana yarihase kugira ngo abwire ubwoko bwiwe ngene bukwiye kuyikorera kugira ngo basoze ibyagezwe byahawe Mose. Umwami uhoraho Imana niyo yagize imbabazi ku bwoko bwayo, abereka ubuntu, abereka amasezerano ayo yatanze. Kandi nimba dushaka rero kugira icigwa dukuramwo, twategerezwa wewe na jewe umwe wese muri twebwe twategerezwa kwihata kugira ngo turabe ku masezerano, n'ibyo tukayafata tuyakomeje amasezerano ayo twahawe, ayo umwami yavuze haheze igihe kirekire biciye ku bakozi biwe n'abahanuzi. Hano twumvise yuko batari bakwiye kwivanga, yuko bari bategerezwa kuguma bari kure y'ibyo bintu byose, ko nta kintu na kimwe bategerezwa
gukora nk'icyo cyatuma izina ryiwe rirashimwa. Nako bimeze mu gihe cyacu na cyane cyane kino gihe icyo tubayemo. Mwene Data Frank yaravuze ejo uburyo ubwo ari bwo nyine agakiza kacu, nimba ushobora kubivuga muri ubwo buryo, agakiza twahawe muri Yesu Kristo umwami wacu karahonyangirwa hasi. Agakiza ako batakaza ubuzima bwabo bashinga intahe yuko hari agakiza kamwe gusa, kandi ko ako gakiza kari muri Yesu Kristo, ko hari ugucungurwa gusa muri uyo yatanze isezerano, nk'uko ibyo bintu ingene bihonyangwa bisuzuguwe mbere bikahugwa ubutumwa bwiza ngo bakabuhonyanga kugira ngo babone ingene bagira ubumwe mu bantu. Ariko ku Mana suko byari bimeze. Twumvise hano ingene we yabagabisha umurongo wa 12 muri Yosuwa 23 ngo ariko nimwahirahira mukaraba ijya mukifatanya n'aya mahanga asigaye muri mwebwe, mugashingirana nabo mukabira abageni babo nabo bakabira abanyu. Umurongo wa 13 mumenye rwose yuko Uhoraho Imana yanyu atazosubira kwirukana ayo mahanga ngo yabakure imbere, ariko bazobabera ururiba n'umutego, ngo nk'ikimoko kibakubita mu mbavu, n'amahwa abahanda mu maso, gushitsa aho muzorandukira mugashira muri iki gihugu ciza Uhoraho Imana yanyu yabahaye. Kandi nimba iri jambo canke ukugabisha canke ukugabisha nimba byarabwiwe abo batubanzirije haheze igihe kirekire, nimba iri jambo ryaranditswe kuri twebwe nko kutugabisha muri iryo, aho twigira kutivanga ngo tugiranire amasezerano n'abantu bagwanya ijambo bahagwanya ukuri. Iyo turabye inyuma, kumbure birandemerewe kuvuga kuko Mwene Data yabivuze ngo umumarayika w'ishengero Martin Luther yarashikamye muri byose, kandi Imana yari yaramushikamishije mu butumwa bwiza bw'agakiza mu gutsinanishirizwa. Mbega ni kangahe twategerezwa twebwe turi hafi cyane y'umunsi n'isaha aho umwami azoserukira, ingene twari dukwiye guhagarara dushikamye ku byo twahawe biciye mu guhishurirwa kwa mpwemu wiwe, biciye ku guhishurirwa uko twazaniwe n'ijambo. Ego izina ryiwe twararishuriwe, turazi uwo ari we, turazi n'ibyo yakoze ku bwacu. Imana idufashe kandi itugire ubuntu kugira ngo dushobore gusemerera tuvugane n'uyo mugabo nk'uko abivuga hano mu gice cya 24 ku murongo wa 14 muri Yosuwa, ati none rero nimwubahe Uhoraho, mumusabe mu by'ukuri atabujyajya, mukureho za mana basokuruza basaba hakurya rwa rozi no muri Egiputa. Uhoraho aba ari we musaba ukorera. Umurongo wa 15, kandi namubona bibabangamiye gusaba Uhoraho uyu munsi nimwitoranirize uwo muzosaba, namba ari za mana basokuruza basaba hakurya ya rwa ruzi, canke imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Ariko jeho nawo mu rugo rwanje tuzokwama tugendanira Uhoraho. Mbega iyo siyo ngingo yawe, iyo siyo ngingo yanje? Mbega ntitwugaraniye mu mitima yacu ko twokwihomora ku bintu byose bishaka kututwara kure
bidutwara kure y'umwami hanyuma tukamukorera we gusa hamwe n'inzu yacu kandi ibyo hamwe n'ibiri muri twebwe byose umwami ashobore kudufasha kugira ngo dushire hejuru izina ryiwe. Amen. Umwami ahimbazwe kandi ashimwe. Mu minota ya nyuma mu gihe Mwene Data Schmidt yari karavuga hari icyumviro kidasanzwe cankozeko nategerejwe kugira ikigereranyo kandi nashaka kibaha hano uyu munsi. Ndizera ko nta mubirigrahamu n'umwe, nta Ora Robert n'umwe, nta muntu n'umwe mu bazwi cyane b'ibyamamare ku isi, nta n'umwe yoshobora gutanga ubutumwa bw'ibwina, ubutumwa buvuga neza nk'ubwo abene data hano bavuga mu guca bugufi kose. Mbega muratawe ibyo mvuze? Bimaze iki amazina ya rurangiranwa? Ninde ashobora kudufasha? Ninde ashobora kugira icyo atuzanira kiretse nawe agihawe n'Imana? Hanyuma hano hariho bene data abo mu guca bugufi kose, haba ya Mwene Data Frank, Mwene Data Schmidt cyangwa Mwene Data Rus, uwo turi wese mu guca bugufi kose tuzana amajambo y'Imana ayo atanumwe muri bariya bagabo barurangiranwa bubashwe bashobora kuzana, kandi dutegerezwa kwiga gushimagiza ibyo tukabyubaha. Ninde rero yubahwa n'Imana? Ninde abonwa n'Imana? uriya yageneye kuzobona ubwiza bwiwe, urya yageneye kubona ubwiza bwiwe. Iyo tugize ibigereranyo kuntu tumaze kwerekwa, ninde uyu munsi ati haba mu mashengero ya rusangi ari hamwe canke i Roma, mbega ninde muri abo atanywa ku gikombe ico isi yose yanweyeko? Kandi nk'uko umuhanuzi Yeremiya avuga mu gice ca 51 ngo batakaje ubwenge kuko banyoye ku gikombe c'i Babuloni. Yeremiya 51:7. Mbega ubuntu bwo gushobora kumva mu guca bugufi kose ijambo ry'ubushobozi ry'Imana. Iri jambo iryatwuguruye amaso, iryaduhaye ukubonesherezwa. Twe ntitwishira hejuru y'abandi, ariko ibi bincisha bugufi mu gushika mu mukungugu. Igihe niyumviriye ku buntu Imana yaduhaye, nashaka kubasaba mwese, kandi ibyo biva mu bwina bw'umutima, ngo mwubahe kandi mwubahe bene data bazana ijambo ry'Imana mu bwizigirwa bwose, kuko biciye kuri iryo niho twubakirwa, niho dukomerezwa mu buryo bimwe, kandi niho dushobora kuja imbere. Buri jambo ryose ry'Imana aho twuba twuguruye riba rifise ibintu byinshi bitubwira. Mbere n'igihe ibyo byasobwa muri Yosuwa, umwami yashinze imbibe zo kutarenga nimba tudashaka kugwa tuva mu buntu. Hano usome ugereranye ibyasomwe mu gice cya 23 hamwe no mu Itanguriro 6. Imana yazanye umwuzure
mvuze ko ari umwuzure w'ibyaha, ndabivuze ndabigambiriye, simvuze umwuzure w'amazi, simvuze umwuzure uko gusa, mvuze umwuzure w'ibyaha. Imana yazanye uwo mwuzure kubera iki? Kubera yuko hari imbyaro zibiri zari ziteranije. Urabona abakomoka abana b'Imana abari batwaye agakiza umuryango ahategerezwa kuvamwo Mesiya mu mubiri bivanga n'urubyaro rwa Kayini. Aho rero Imana aravuga ati iherezo rya byose riri imbere yanje kandi ndicuza ko naremye umuntu. Hano dufise ukugabishwa kwa kabiri. Imana ibwira ubwoko bwayo ubwo yahamagariye gusohoka ati ntimwivange, ntimugende gushingirana kwabira abantu bakiriya gihugu, ariko mugume muri ico muri, kuko hamwe namwe ngirana inkuru y'agakiza. Iyo Mana nyene yavuze ivugiye muri Mose ibyo yabwiwe, hanyuma tukabihabwa ati ngo ntukice. Iyo Mana nyene yaravuze ati ubice bose, kandi nkuko twabisomye guhera kuri Yorodani gusa ku kiyaga cy'uburengerazuba, ni ikiyaga cya Mediterranea, bose barishwe. Iyo utizera asoma Bibiliya agira urujijo gusa, agira amadidane gusumba uko yarari, ariko uwizera we aratahura ibyo ari byo. Imana ifise abantu ari urubyaro, urubuto rwayo. Hariho n'abandi batari urubuto rwayo, kandi ivyo navyo twarabitahuye mu buryo butomoye mu byanditswe vyera. Hari imbuto zibiri zitandukanye, kandi uko niko iyo dusoma ibyanditswe vyera, kandi ahariho hose by'ukuri, ahantu hose biguma byifatanya n'indi mirongo ya Bibiliya imbere yacu. Ibiraba iyo nama, ibiraba inama y'agakiza byose uko byagutse biguma bigaragara kuri twebwe, bikaba iby'agaciro. Mbere turashima n'igihe n'isaha iyo ibyo tubayemo. Ntidushaka guteba ibyo navuze kweje ku mugoroba, ariko umuntu azi neza ibijyanye n'inkuru ya kahise y'ishengero arabona yuko ibintu bigenda byipfunga byegerana, ibintu byose biriko bija kwerezo ryabyo. Iyo uri kuraraba amanama ya kera, na cyane iriya y'Inikeya, ingene abanyepolitike hamwe n'abanyedini bisanze bari ahantu hamwe, twarabibonye mu minsi heruka. Abaminisitiri, abashikiranganji, abanyepolitike barafise amajambo yabo bavuga, ibintu byose bigashirwa hamwe, leta hamwe n'imigwi y'amadini, hose bagenda bakora ibintu bya politiki. Ariko twebwe abazi ijambo ry'Imana, abazi ibyo ari byo ubu, kandi twebwe abatahuye yuko Imana yatanze umuhamagaro ati mwebwe bantu banje nimusohoke mwitandukanye, ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye. Abikorinto ba 2:17 neza mu guca igihe inama y'isi yose y'amadini igihe yashingwa mu 1948 ya Amsterdam, hari abantu bake mu madini, ariko barimo nk'amajana 3 mu iyo migwi baba bari mu kanya gato gusa, byose byaramizwe. Ariko hariho ishengero ritazopfukamira Bayali, hahimbazwe izina ry'Umwami. Twebwe twubama imbere y'Imana, nubwo twahakwa kubiburamwo ubuzima, ntidutinya ibishobora kwica umubiri, ariko dutinya uriya
uriya azotanga ubugingo bw'abatamwumvirije. Hashimirwe Imana kubwo umugabo wese mw'iyi minsi yumva ijambo ry'ukuri ry'Imana akarifata nka nkama, akaba yaratahuye ubwina bw'insiguro ikomeye ku biraba umuhamagaro wa nyuma, adahaza gusa no kubivuga canke ngo abigire bya politike mu mazu hamwe n'ibyo bintu, ariko wenyine ubwiwe akaba yuzuye ijambo ry'Imana kandi agashobora kuba umwe n'iryo jambo. Muri ubwo buryo akaba afatanije n'Imana, agashobora guhagarara umunsi umwe imbere yayo. Abo bantu abo Imana yasohoye bari bagenewe gusigara ari ubwoko bwitandukanije. Murazi ibyabaye mu nyuma, mbere si mu nyuma gusa, si mu itanguriro gatandatu gusa, ariko n'igihe Baramu uwo muhanuzi w'ikinyoma nako twamufata nuko yaraserutse aravuga ati twese dukorera Imana imwe, murashobora gutwara abakobwa bacu natwe n'abahungu bacu n'ibindi. Hanyuma mbega twumvise iki? Imana ntiyababariye ico caha ubwoko bwa Bisirayeli. 23,000 byapfuye ku munsi umwe mu bugaragu. Kubera iki? Kubera ko bari bahonyanze icagezwe n'ijambo ryumvikana ry'Imana. Igihe abandi bantu bose bakora ibintu bashaka, Imana ivyitwarika gahoro, ariko ubwoko bwayo butegerezwa kubaha amabwiriza yayo n'amategeko itanze. Kandi aho rero ni ibintu bitangurira kuba bikomeye. Imana nta kintu na kimwe ipfa n'ibyo kubakana, ariko yari ifise ikintu ipfa ukwifatanya kw'abizera n'abatizera hagati yabo yahamagaye n'abatahamagaye. Kandi icumviro rero c'umuntu kirashobora kuca gitangura kubaza ati ego none itandukano ririhe mu bizera mu mubiri wabo canke ahandi? Ntimwibaze ibibazo nk'ivyo, ariko mwizere Imana yumvira ivyo ivuga kandi ivuga ivyo yumvira. Dutegerezwa kubaha inama zayo, ingingo zayo. Ikintu je cankozeko ni ubufatanye bw'aba bantu b'Imana abari bagenewe mu gihe cabo kurongora ubwoko bwayo, kandi ivyo biva ku Mana, bakaboha amabwiriza ahata. Haba Mose yaba Yosuwa, hano ni Yosuwa yariko aravuga ku murongo wa 14 muri 22 aravuga ati ubu rabo bungiye kugenda nkuko abandi bose bagenda, namwe mu mitima yanyu no mu byumviro byanyu murazi neza mwese mbega ubwina, mbega ugufatanya ngene gufatanya kuri mwe y'amajambo ngene kugaragara. Hanyuma akavuga ati ngo mubyitegereze n'imitima yanyu yose, ibintu byose byarashitse muri mwebwe, nta kintu na kimwe cyasigaye kidasohoye. Byasohoreje muri mwebwe. Ni kuri ako kantu niho hashimikwa. Amasezerano y'Imana ntasohoreza ahariho hose, asohoreza muri abo hagati muri abo Imana yageneye ubu kumva jambo ryayo no kugendera mu nama zayo bakayizera. Ugushimikwa kose gushizwe muri ico ngo byarasohoje muri mwebwe, atari mu abayebusi, abamori, ariko ngo muri mwebwe, hagati mu bwoko bwayo, hagati mu bantu abo yageneye kugirana nabo inkuru y'agakiza kandi hagati muri bo. Hanyuma haca haza ukugabisha
imbere y'igihe nk'uko no kwa Mose byabaye mu gusoma mu byagezwe 4, ariko hano ku murongo wa 15 muri Yosuwa 23 umurongo wa 15 ati nk'uko ibyiza byose by'umugisha uhoraho imana yanyu yabasezeraniye byashitse, uko nikoraho azobashitsa ko ibyago byose yababuriye kugeza aho hazobaherengetereza mugashira muri iki gihugu ceza mwahawe n'uhoraho imana yanyu. Iyi rero ni uruhande rubabaza rw'iyi nkuru. Igihe cyose ubwoko bw'Imana bwagendera mu nzira z'Imana mu karimbi k'ijambo ry'Imana, ibintu byose byari bimeze neza. Amasezerano y'imigisha yarasohoza, kandi mu gihe aho baba barenze ijambo bagasohoka bava mu ijambo, baba bageze ahantu aho uwo murongo baba bawurenze, baba bahebwe bakirukanwa bagashigwa mu guhamwa. Ibintu byose Imana ivuga birasohoza, birashika. Ibyo bibe byavuzwe muri buno buryo canke ubundi buryo, canke ibyo bikaba biraba iki gihande canke ikindi, byose birasohoza. Hano mu gice ca 24 haravugwa ku murongo wa 19, umurongo wa 19 mu gice ca 24, ariko Yosuwa abarira abantu ati ntimuzobishobora kugendanira Uhoraho, kuko ari Imana yera kandi ari Imana ifuha, ntizoharira ibicumuro byanyu canke ibyaha byanyu. Imana yarabibonye, kandi Yosuwa nk'umuntu w'Imana yagize uguhishurirwa aguhawe na mwemu yuko ubwoko bw'Abisirayeli bwari bugiye guhitamwo inzira yabwo bwite. N'ikigumbagumba gikomeye niho yavugiyemwo avuga ibi bintu. Umurongo wa 19 ati ntimuzobishobora kugendanira Uhoraho, kuko ari Imana yera kandi ari Imana ifuha, ntizoharira ibicumuro byanyu canke ibyaha byanyu. Umurongo wa 20, kuko nimwaheba Uhoraho mugasaba mugakorera imana z'inyamahanga, azohindukira abagirire nabi abarandure, naho yari yarabagiriye neza. Bakundwa, ni bivugwa bigaragaza inzira y'Imana n'ubwoko bwayo, bica mu burebure hejuru bigaca mu bwina hasi. Iyo dusomye inkuru z'abami b'Abisirayeli, umwe yakora ibihimbara umwami, uwundi ntibihimbare Imana, byari hejuru udusongero n'ibiyaya. Turabe mu isezerano rishasha, turabe ingene ishingiro ryagiye riragenda, ingene inkuru y'imigwi y'amadini ingene yagiye aragenda. Uyu munsi nitwebwe tugezweho. Uyu munsi dutegerezwa kwiraba mu cirore. Nta kintu bitumarira kuraba gusa akahise gusa, ariko uyu munsi nitwo tugezweho. Dutegerezwa kubaza Imana rero ati mbega mwami mpagaze imeze gute, imero yanje imeze gute? Twebwe mbega urashobora gukora ku buryo bw'uko imisano y'imigisha yawe isohoza hagati muri twebwe mu buzima bwacu, canke naho twarananiwe, canke twaciye ku ruhande? Mbega uburake bwawe buduhanze canke n'ubuntu bwawe butureko? Mbega ukora iki hagati muri twebwe? Nico kibazo twese dutegerezwa kwibaza, atari mu kubaza mu kutizera, ariko tukabaza mu bunyakuri biva ku mutima, twese tukacibaza. Ndizera yuko turi hano kubw'ibyo.
ngiye Mwene Data Schmidt yavuga yuko ari amahirwe kuri we kuza hano atari ko tuza kubera ari umugenzo ariko ko dusunikwa imbere mu mitima yacu rimwe na rimwe bishobora gusa ko amasaha amasaha dushingira hano umenga arashinze ariko kubw'ubuntu bw'Imana turacafite uburyo bwo kubikora ariko nituza kubera yuko amasaha canke iminsi byashinzwe tuza kubera yuko tuba dusunikwa imbere mu mitima ngo duseruke tuzi imbere y'umwami ariko ayo n'amajambo kandi ni ivyumviro bikomeye ibyo tegerezwa kwiyumvirako kandi bidukorako twese ku mutima haravugwa no ku murongo wa 21 abantu babarira Yosuwa batekaye uhoraho niwe tuzogendanira Yosuwa abarira abantu umurongo wa 22 Yosuwa abarira abantu ati ni mwebwe mwibereye ivyagirizi yuko muhisemwo uhoraho kuba ariwe musaba nabo bati tubaye ivyagirizi koko ubu rero umvirize inyundo rero umurongo wa 23 Yosuwa ati none rero nimukure imana z'inyamahanga ziri muri mwebwe muhindurire imitima yanyu koraho imana y'Abisirayeli umurongo wa 24 abantu bishira Yosuwa bati oraho imana yacu niwe dusabye kandi tuzomwumvira turabona yuko aya majambo ngo ntimushobora gukorera imana kuko kuyikorera ora kuko ni imana ikara kandi ifuha ni imana yera kandi ifuha ibyo byagiye neza ku mutima bafashe iri jambo barifata nk'ama hanyuma bagira umutima ukonze wo gukorera umwami nyuma ya byose bakondwa nimba uyu munsi twifata tukabyishira ko ubwacu ibi bidukorako cyane nk'uko dubihawe bivuye mu ijuru ngo nimushobora gukorera imana n'umunwa hariho benshi babikora umwami aravuga muri Mariko 7:6 ati ubu bwoko bunyubahisha iminwa gusa imitima yabo iri kure yanje ariko hano bijanye no gukorera kugendanira uhoraho mu kumvira gukora ibyo yavuze kandi natwe dutegereza gushaka umutima tukemanga yuko ntitubishoboye biciye kuri twebwe ubwacu ngo dukorere imana nk'uko bikwiriye ngo twumvire ku bintu byose ibyo idusaba ariko twakunze kuba muri abo hano ubu bwoko nk'uko hano ubu bwoko bwaciye butangariza Yosuwa ati dushaka gukorera uhoraho hanyuma Yosuwa arababwira ati nuko muri ivyagirizi byanyu ubwanyu muhejeje kuvuga mutangaje yuko muhisemwo uhoraho iyo mvugo ngo ni mwebwe muhisemwo umwami kugira ngo mumukorere n'uyo gusa uwo yacaguye uwo yatoranije niwe ashobora kumukorera niwe ashobora kumukorera akamugendanira turizera yuko nk'abantu batabereye abagorwa b'abanyantege nke yaradutoranije iyo imana ikomeye igororotse kandi ihoraho kandi ibyo imbere yuko isi n'ijuru biremwe kugira ngo tuyikorere tuyikurikire ibyoshika byose kandi izoduha inkomezi no kwihangana gushitsa ku iherezo gushika ngo tuzogube duhagaze imbere yiwe umurongo wa 23 nuko rero nimukure imana z'inyamahanga ziri muri mwebwe hari imana imwe gusa ati niwumve yewe Isirayeli waraho imana yawe niyo mana yonyene ko rero niwe uzokorera n'ubugingo bwawe bwose n'inkomezi zawe zose n'ubwingo bwawe bwose gusoma byagezwe 6 hano muri Yosuwa 23 Yosuwa 24 23
none nimukure imana z'inyamahanga ziri muri mwebwe muhindure imitima yanyu kuhoraho imana y'Abisirayeli. Abantu bishura Yosuwa bati uhoraho imana yacu niwe dusabye kandi tuzomwumvira. Mbega ibi si igitangaza? Mbega ibi nawe nibyo uvuga muri kino gitondo? Mbega nibyo nanjye mvuga? Ni umwami imana yacu niyo dukorera, kandi ku mabwiriza itanze nibyo twumvira. Muri Zaburi 75 hari umurongo umwe wankoze ko mu buryo budasanzwe, umurongo ngo ahava ubutabazi bwacu, kuko si mu burasirazuba canke iyo rirengera canke mu bugaragwa siho hava ukwishurwa. Ni Zaburi 75 umurongo w'indwi ngo ariko biva kuraho imana muri ijuru n'isi, uwashinze ijuru n'isi agashinga ukwezi ngo kwake mu ijoro. Imana yaremye ibintu byose, kandi ntituraba hejuru kugira ngo turabe izuba, ukwezi cyangwa inyenyeri. Nabyo ni ibintu byiza byo kuraba, ariko turaba hejuru tukarenga ibyo bintu byose mu mwemu, tukaraba ku Mana ishobora byose, yicaye ku ntebe, yaremye ibintu byose. Kandi kuri iyo ahanditswe ngo wewe wumva amasengesho yose, abari n'umubiri bose baza kuri wewe. Murongo Zaburi 77 umurongo w'9 ni umurongo w'8. Mbega imbabazi ziwe zagiriye ko bwose ruhebwa, isezerano ryiwe ryapfaniranye gushitsa ibihe byose. Mbega imana yibagiye kugira neza, uburake bwayo butumye yugarana imbabazi zayo. Umurongo wa 10, maze ndavuga ntivyo ni indwara iri muri jewe, mbega ko niyumviriye y'ukuboko kw'iburyo kwisumba byose guhinduka. Ntitugomba guteba cyane kiri gicegwa, igikorwa c'Imana isumba byose ntibyahindutse, ahubwo yasoje ibyo yaravuze gusa ngo nimwagendera mu nzira zanje mugakora ibyo nababwiye, amabwiriza amasezerano yose y'umugisha azosohoreza hagati muri mwebwe, ariko nimwahindukira mugakorera izindi mana, aho rero ibindi bintu byose bizoza kuri mwebwe. Dukeneye gutangara canke ngo tubyegeke ku Mana, dutegerezwa kwigenzura twebwe ubwacu. Nimba hari ikintu cahindutse, suko ari Imana ihinduka. Imana ntihinduka, n'ijambo ryayo naryo nuko. Nimba idakora ibyo iyo kunze gukora, nubwo gusoza amasezerano yose y'imigisha, ndibaza yuko aho niho tuba tugeze, aho twiyumvira ku masezerano yose ayo umwami yahaye ishengero ry'isezerano rishasha. Turibaza tuti Mana, kubera iki utagishobora gusohoza ayo masezerano yose y'umugisha nk'uko wabikoze kiriya gihe ku ntango? Kandi nk'uko wabikoze mu gihe cyo kugendera kw'Imana mu buryo budasanzwe. Hanyuma kumbure turahabwa inyishu ati banza mugaruke kuri jewe mwebwe abantu banje, ni mwihuze n'amajambo yanje, kandi mwumvire ibyo nababwiye. Hanyuma nzo kwigaragaza mu buryo bushasha hagati muri mwebwe, kandi nzosohoza amasezerano yose y'umugisha. Imana ni nyakuri. Muri we ntidukwiye kandi ntidushobora kuja kuronderayo amakosa, kuko ntaho tuzigira tubona.
yorondegwa akabonerwa gusa muri jewe, muri wewe, muri twebwe. Ariko dufise ubushizi bw'amanga bwiza yuko Imana yatugeneye, yaducaguye, yadutoranije, yaduhamagariye ibyo ku iherezo ry'iminsi. Nibyo tugaca mu bigeragezo byose gushitsa aho tuzonera imigisha y'Imana isohoza mu mwuzuro wabyo, mu kugarurirwa, mu gusubizwaho ibintu byuzuye, ibintu byose Imana, ibintu byose byibwe ishengero, hanyuma imitima yacu ikanezerwa, ikabishima. Umuntu atigeze ababazwa n'inzara, atigeze amenya inyota icyo ari cyo, umuntu atigeze aba mu bihe bibi, mbega azi iki ku itandukaniro? Iyo uyu munsi tuganira n'urunganwe rukiri ruto, ibihe byari bibi, ibihe byari ibyo kubura ibintu, ibihe aho tutari tuzi ikintu gishobora kuba kiri ku meza cyo kurya, twaba tubizi yuko nta kintu kiba gihari, kumbura haza kuba hagaragara, hanyuma hakaba hariho isosi. Ariko aho nshaka kuvuga ikintu kimwe gusa, twebwe abaca mu bihe bibi, umunsi umwe tuzoshobora gushima igihe ibintu bizoba bihindutse, kandi tuzobona neza itandukaniro. Hariho abandi bibesha ubwabo, bakora uko canke bakora ukundi, bagasesha nkaho bavoma mu isoko yabo bwite. Reka tuvugishe ukuri, tuvuga kuri, hanyuma tuze imbere y'Imana tuvuga tuti, Mwami, natwe turatsindwa, hari ahantu runaka twataye inzira, hari ikintu kitameze neza, nubwo tudashobora byose kubyegeranya nk'uko bikwiye, ariko turiteguye kwinjira imbere yawe. Dufashe. Twipfuza ko amasezerano yawe y'umugisha asohoza hagati muri twebwe, ko uruvange rwose, imana zose z'inyamahanga, inyigisho zose z'imvamahanga, ibintu byose bidashoboka guma bihagaze imbere y'Imana, ibintu byose bishigwe ku ruhande, hanyuma Umwami mu mbabazi ziwe nyinshi ashobore kutwegera, aduhindukirire. Tuvuga tuti, nk'uko buriya bwoko bwabivuze kera kiriya gihe, ati, dushaka gukorera Umwami Imana yacu, kandi tuzobikora n'imitima yacu yose n'ubugingo bwacu bwose. Nawe wuzuye imbabazi, umunyembabazi, umunyakigongwe, ibyo kiba aricyo cyifuzo cyacu kiva ku mutima. Nk'uko bivugwa, bikiboneke ko ari icyifuzo kiva mu bwina bw'imitima yacu, ishobore kutwegera, ikore ku buryo bw'uko amasezerano yose, ibintu byose biri amasezerano y'imigisha, ntibibe byanditswe gusa, ariko bisohoreze mu bifatika hagati muri twebwe, mu buzima bwacu, hamwe no muri ishengero ryose muri rusange ry'Imana nzima. Tube abashima kubwo amajambo y'ubwizigirwa kandi y'ukuri y'Imana yacu. Tumenye ko inzira zayo n'ubwoko bwayo ziragorotse. Twibuke ibyanditse, ati, mbere no mu nzira z'imanza zawe, z'amateka zawe, Mwami, turakwitega. Yesaya 26:8. Mbere n'igihe Imana yinjiye kuducira urubanza, turayitega, turashishikara, tuba dutanzwe kuri yo, ibyacu biba bivana nayo. Nta kintu na kimwe dushobora gukora tutayifise. Ntidushobora gushikira intego, intumbero
mu buryo butizewe neza, ariko Imana yaturongoye gushika hano, yaduhaye ubuntu bwayo kandi yabuziganije, izoturongora idushikane gushika kwerezo, izodushikana ku ntego. Hahimbazwe izina ryiwe, amen. Mana yizigirwa, turagushimira hamwe kubw'ijambo ryawe ryera ry'igiciro kandi ry'ubushobozi. Ijambo ryawe ntirizoza ari ubusa uko ridakoze, rizosoza mwami ico warirungikiye. Mana wizigirwa, uduhe ubuntu kugira ngo tuze imbere yawe mu buryo bubereye, tuguhe icubahiro, tugusenge mu buryo bukwiriye. Mwami urazi imitima yacu, urazi imbere muri twebwe, urazi ibyo twiyumvira. Mwami turashaka gukorera, ntitubivuga gusa mu majambo, ariko icifuzo cacu mwami ni uko woduha ubuntu bwawe kugira ngo tugukunde mu buryo bukwiriye. Mwami waravuze isezerano rishasha ngo ufise ijambo ryanje akarizigama akarishira mu bikorwa, uwo ni wankunda. Mwami duhe ubuntu kugira ngo ntitube abumva bimfa gusa, ariko tugukorere mu gushira ijambo ryawe mu bikorwa. Ume ubuntu, uduhe ubuntu twese, ube hafi yacu mwami mu gihe turindiriye hano imbere yawe. Mwami uduhe twese uduhe ubuntu bwo gukunda biva mu bwina bw'imitima yacu, nk'uko wadukunze mwami, kuko ni wabanje kudukunda, watanze ubuzima bwawe ku bwacu. Ugushimwa no guhimbazwa izina ryawe ry'igitangaza. Mwami ntidushobora kwiha ikintu na kimwe, ntidushobora no kwishikiriza icyo ari cyo cyose mwami, ariko twiteze wewe. Turabizi yuko uzodufasha mu gihe ushaka, mu gihe gikwiriye, mu gihe kibereye, kandi ko uzoduha ibyo dukeneye mwami, ugusengwa no gushimwa izina ryawe ry'ubwiza. Amen.